Ikiganiro ingingo z'urufatiro mu kwizera ni ikiganiro gitegurwa na Antioch Foundation mu mugambi wayo wo gukomeza amashengero biciye mu gukomeza abizera no guteza imbere uburongozi bwiza Ecole d'Antioche. Ico kiganiro kigizwe n'urukurikirane rw'ibiyago vyisunze Bibiliya ku bibazo bitandukanye abantu bakunda kwibaza bijanye no kwizera hamwe n'ubuzima rukristo. Turabahaye ikaze mu kiganiro ingingo z'urufatiro mu kwizera. Ni ikiganiro gishasha mutari musanzwe mukurikirana. Turabahaye ikaze kugira muzohore mugikurikirana. Ku munsi nk'uyu kizohora kiza kiraboneka kw'isaha nk'iyi. Ni ikiganiro kizogenda biciye ku batumire batandukanye, turabira hamwe ibintu bitandukanye bijanye no kwizera hamwe n'ubuzima rukristo. Umunsi tuza gutangura n'ikiyago ca mbere. Iki kiyago naco kikaza kuba cerekeranye n'ubutumwa bwiza. Turafise abatumire imbere yo gutangura. Turafise abatumire nagomba mbanze ndababereke. Hari uwo turi kumwe hano, turaguhaye kaze. Murakoze cyane. Izina nitwa Oswald Shimirimana. Hama nkabasanzwe ndi pastori mu ishengero rya Shama Temple muri paruwasi ya Mukaza, dukora ngaho mu Rohero. Murakoze cyane kwitaba ubutumire. Murakoze cyane. Hariho n'uwundi mutumire turi kumwe nawe no muha kaze. Yego, murakoze. Nanje ku mazina ni Simon Viator, abasanzwe n'umupastori mu ishengero Eglise Chrétienne Fleuve de Vie, paruwasi OK, ariko kandi abasanzwe kandi ndi umuganga mu gihe baba ku minsi yose ndabifatanya. Mwakoze cyane kwitaba ikiganiro. Murakoze. Nkuko nari nabibabwiye tuza kuganira ku butumwa bwiza. Nk'abizera bizera Bibiliya y'ijambo ry'Imana, turizera ko ubutumwa bwiza ariyo ntambuko ya mbere mu guhinduka abigishwa. Aho abera batandukanye baragihurizako, ariko kandi biba vyiza iyo tugumye twibukanya mbega ubutumwa bwiza ni iki, bugizwe n'iki, kuko byoshobora gushika ko mu bihe bitandukanye abantu bagenda baravuga gutandukanye, cyangwa ugasanga abantu bitwa bizera ariko baciye mu nzira zitandukanye. Duciye ku gisomwa c'ijambo ry'Imana tugomba turabire hamwe dufashijwe na bano batumire ico kintu kijanye n'ubutumwa bwiza. Igisomwa cy'uno munsi tuganira ko ni igice c'icumi c'ibyakozwe n'intumwa kuva ku murongo wa 34 gushika ku murongo wa 48. Havuga ngo Petero avuga ubutumwa kwa Korneliyo bahabwa mpwemu yera. Petero yanzika kuvuga ati nukuri niho nkimenya yuko Imana itarobanura abantu ku butoni, ariko mu mahanga yose uyubaha agakora ivyo kugororoka iramwemera. Ijambo Imana yatumye ku Bisirayeli ivugisha Yesu Kristo ubutumwa bwiza bw'amahoro. Niwe mwami wa bose. Iryo jambo mwebwe murarizi, ryamamaye i Yudaya hose, ritanguriye i Galilaya hanyuma y'umubatizo uwo Yohana yigishije. Rivuga ibya Yesu umunyanazareti, ingene Imana yamusutseko mpwemu yera n'ubushobozi, akagenda agirira abantu neza, agakiza abo bose wa mugwanizi atwaza amanyama, kuko Imana yari kumwe nawe. Natwe turi vyabona byo gushingira intahe ibyo yakoze byose mu gihugu c'Abayuda. Bo ni Yerusalemu, umwe bishe bamumanitse ku giti, uwo Imana iramuzura ku munsi ugira gatatu, imuha guseruka ahibonekeza, si imbere y'abantu bose ariko imbere y'ivyabona vyatoranijwe n'Imana, ivyo bitarabaho. Ni twebwe abasangira nawe turya kandi tunywa amaze kuzuka mu bapfuye, atugera kumenyesha abantu no gushinga intahe kariwe Imana yashinze kuba umucamateka w'abariho n'abapfuye. Abavugishwa n'Imana bose bamushingiye intahe, bavuga yuko umwizera wese azoharigwa ibyaha kubw'izina ryiwe. Petero akivuga ayo majambo, mpwemu yera aramanuka aja kuba ariko barumva iryo jambo bose. Abizeye bo mu bakebwe barumigwa. Abazananye na Petero uko bangana, kuko n'abanyamahanga nabo basutswe ko ingabire ariyo mpwemu yera.
ko bumvise bavuga izindi ndimi bahimbaza Imana. Maze Petero arabaza ati mbega hari uwoshobora kwima amazi abahawe mpwemu yera nkatwe ngo ntibabatizwe? Avuga ko babatizwa mu izina rya Yesu Kristo, baca baramwinginga ngo amareyo imisi. Murakoze cyane. Iki ni gisomwa tubonye ko Petero yagiye kuvuga ubutumwa bwiza atumwe n'Imana ku muntu yitwa Korneliyo. Bibiliya ivuga yuko yari asanzwe ari mu banyamahanga mugabo bubaha Imana. Iki gisomwa nicyo tugomba kidufashe kurabira hamwe ubutumwa uko Petero yavuze ubutumwa bwiza kwa Korneliyo. Twikoze kuri babatumire rero ko ndibaza mbega turiko turafashanya gutahura muri kino gisomwa yoba ari yihe ntimatima y'ubutumwa Petero yavuze kwa Korneliyo. Pastor Oswald wodufasha. Murakoze bose. Intimatima ya kino gisomwa twasomye y'ubutumwa Petero yavuze kwa Korneliyo, hano uko akora bivuga mu ntangamarara, ni gisomwa by'ukuri kiduha akaroro keza kitubwira ubutumwa bwiza ko tubona Petero ariho agira mu banyamahanga, kandi murazi ko intumwa zitigeze zigira uwo mutima wo gushaka gose ko wagera mu banyamahanga nabo ngo bavuge ubutumwa bwiza, ariko tubona hano Imana igondoza Petero biciye mu nzozi gushika aho yemera kisanga ari mu nzu kwa Korneliyo. Ashitse mu nzu kwa Korneliyo, Korneliyo amubwiye amajambo akomeye gose, ko yamubwiye ati rero washitse tubwire. Petero nta kindi yavuze mu by'ukuri ari mu nzu batanga kuvuga, yavuze Kristo. Niko soma n'amajambo ubona iyo ntimatima y'ubutumwa yavuze yashikirije, yamubwiye Yesu, ndiko nasoma n'amajambo nizo mbonamo. Murakoze cyane. Mbega hari uburyo yoba yaravuzemwo Yesu uri kuradufasha? Yego, murakoze cyane. Nkuko mugenzi wanje Pastor Oswald ariko arabivuga, urabona ko Petero yaraje afise intumbero aje gushitsa kwa Korneliyo, kandi Bibiliya twereka ko na Korneliyo yari yiteguye kumva ico Petero amushikiriza ubutumwa bwiza. Rero baje kibaza ati mbega niyihe ntimatima Petero ashitse kwa Korneliyo yashikirije? Navuga ko iyo ntimatima nyene nibwo butumwa yaramushiriye. Turabona ko yavuze Kristo, wariwe. Turabona ko yerekana Kristo nk'uwari yaravugishijwe ko azoza. Urabona ko yerekana Kristo nk'uwabayeho, uwagendagenza agirira neza abantu, ndetse arerekana n'igikorwa ciwe. Rero mu majambo make mvuze igikorwa ciwe nderekana biratwereka ko hageze n'igihara n'abivugamo ko Yesu apfa, hama Imana iramuzura, kandi ngo baramubona ndetse arerekana ko arerekana igikorwa ciwe, ariko kandi n'ico Korneliyo akwiye kwizera. Rero turabona ko intimatima nyamukuru y'ubutumwa Petero yaciriye Korneliyo ni kumwereka Kristo uwo ari we, kumwereka igikorwa ciwe. Yego, novuga ko aho ariho novuga la centralité des messages yari yubakiye cyane. Kristo uwo ari we n'igikorwa ciwe. Yego, namunganiye mu by'ukuri ni yamushikirije ubutumwa bwiza nk'uko abayuda babuhawe cya gihe cy'umunsi wa Pentecote, igihe Petero avuga ubutumwa bwiza akavuga Kristo, n'ubu ageze mu banyamahanga wa Korneliyo amushikiriza iyo nkuru y'agakiza, ubwo butumwa bwiza, ubwo Kristo wakivuze Kristo wari we mugani waciwe kandi. Tubona Petero kandi umenga arabwira Korneliyo ikintu bokora kugira ibyaha byabo biharikwe. Nibaza ko ku bantu bose barondera Imana, nibaza ko baba ariko bakenera kwemerwa n'Imana. Mbega twokwibutsanya muri no majambo ico Petero yabwiye Korneliyo cokorwa kugira ibyaha by'abantu baharikwa.
ego urabona ko umutumiro amaze kumushikiriza inkuru y'ubutumwa bwiza yarerekanye yarahaye umutumiro Koroneliyo nk'umunyabyaha akeneye guharigwa. Uyo mutumiro nawe si uwundi nuko yizera uyo Kristo, nuko yizera ubutumwa bwiza maze akaronka kubabarirwa ibicumuro vyiwe. Kandi turabibona ko ubutumwa bwiza Petero yaramushiriye yabwakiriye, rero yamuhaye umutumiro wo kwizera Kristo maze ibyaha vyiwe bikababarirwa. Pastor Oswald, nawe ubyumbuka nyene canke uramwunganira naho naje twabisomeye hamwe? Yego, ku murongo wa 43 haritomara neza. Reka ngo abavugishwa n'Imana bose bamushingiye nta bavuga yuko umwizera wese azoharirwa ibyaha kubw'izina ryiwe. Yerekana yuko kugira ngo umuntu yamwizeye aharirwa ibyaha atumira abantu rero kumwizera kugira ngo aharirwe ibyaha. Wavuga ko bizera kandi numwe yabasigurira. Urazi twe twavuze mu kumusigura avuga Kristo wariwe amwerekana nk'Imana. Ukavuga ko Yesu yatumwe n'Imana hama avuga ngo niwe mwami wa bose. Ubwo kandi avuga ngo ni n'umunyanazareti. Yerekana ko Kristo ari Imana, ubwo kandi ko ari n'umuntu kuko yavutse uruvyaro rwa Adamu, rwa Aburahamu, rwa Dawidi. Ko ari umuntu akacavuga n'ingene yabayeho kuri ino si agira abantu neza. Mwakerekana ati ntivyahereye ngaho yaranapfuye, kandi urupfu yapfuye si urupfu rusanzwe, ni urupfu rwo kumusaraba. Mugabo aranahambwa aranazuka. Akacavuga ati uyu rero ubu ari uburyo bw'Imana Data, ni nawe mucamanza w'abariho n'abapfuye. Akacavuga ati uyu rero umwizeye wese niwe waba guharirwa ibyaha. Yego, murakoze cyane. Kandi kabazo nagomba maze ndumva yakageze ko kwari kwiyumvira umuntu wese uri kurabwira ikintu kamubwira nico asabwa gukora nawe yamakeneye kumenya icaca aronka. Twari duhejeje kumva ko ikintu cyo kwizera Yesu ko Petero icyo yabwiye Koroneliyo, ariko nubundi twoga cako mbega Petero yabwiye kwa Koroneliyo kabizeye Yesu baronka inyunguki. Murakoze cyane. Ikintu yamubwiye ko iyo umuntu yizeye Yesu bakora nk'ingabire y'ubugingo budashira. Yamubwiye ko aronka guharirwa ibyaha maze akaronka ingabire y'ubugingo budashira. Numva arico kintu gikomeye cyane iyo umuntu ashize ivyizigiro vyiwe kuri Yesu no kwizera igikorwa ciwe. Araronka ubwo araronka novuga uko kumva muri we ko ababariwe, kandi ko kubabarirwa bimwugururira imiryango yo kuba umwana w'Imana maze akazoraga ubugingo budashira. Rero novuga nico tubona Petero avuga, kandi nico n'ubutumwa bwiza dushikiriza tuba ko umuntu atahura nuko inyungu yo kwakira ubutumwa bwiza nuko rigwa ivyaha hama kandi ukemego ugasubira mu migenderanire n'Imana. Sinokwirirwa ndagaruka iyo migenderanire ngene yatakaye, ariko novuga ko ikihambaye cyane iyo umuntu amaze kwizera ubutumwa bwiza aremegwa n'Imana hama karonka ingabire kuzobana n'Imana ibe bidashira. Akumva ko wa muzigo w'ivyaha wari kuri we utembagaye, akumva reka ndabivuge muri ano majambo na Yesu yarabivuze mu butumwa bwiza ngo uyu muntu ababariwe, iyo umuntu ahebe umwenda ngo agira umunezero mwinshi. No kuvuga uko kubabarirwa ibyaha bitera umunezero wakira ubutumwa bwiza, hama kandi akabona ko sikobarirwa gusa asubiye muri ya migenderane, asubiye muri cya kibanza nyene yatakaza. Murakoze cyane kuntu muriko muradufasha. Nako niyumvira Pastor Oswald, woba wibuka we w'igihe wabwirwa ibya Yesu, wabwiwe bene ibinyene byagenze gute? Naza ko reka ciza gose. Mbega igihe nabwiwe inkuru nziza, nabwiwe ibinyene Petero yashikirije kwa Koroneliyo ari mu banyamahanga,
jewe igihe ubutumwa bwiza nabushikirijwe na mama wanje byari ndavyibuka ari muto ico gihe yanyigishije mu butumwa bwiza kuri agatabo hari abantu bashobora kuba bakazi agatabo karimwo agatabo k'umutima w'umuntu ndibuka mu kunyigisha yanyeretse ibicapo yego yanyeretse igicapo cy'umunyabyaha anyereka ibiba biri mu mutima iwe anyereka umutima w'umugororotsi biba biri mu mutima iwe mugacanyereka iherezo ry'umunyabyaha cyanyereka n'iherezo ry'umugororotsi dushobora kukubwira ngene nimvise uwo munsi kuko waje kunyereka ico gicapo mu mutima icyaciye keza mu kibazo gikomeye gose navuze nti mbega nokizwa n'ikurubanza mbonye umunyabyaha azocirwako mu by'ukuri yego hanyuma arambwira ati ntaza ko usengera ukwizera Yesu wokira ni Yesu wenyene muri amajambo yoroheje gutyo by'ukuri ndumva ko nkeneye Yesu mugasi numva ngene vyogenda mbega no kwizera Yesu gute ivyo birakwiye nyene birahagije birakwiye atanga kumbwira ngo nakansengeye vyokunda mba birangoye gose ndiyo ko musi nakina ubwirane yaciye ambwira umuntu yonsengeye yego nabwirane nyamba ari nakayo nsengeye ndabihevye kuko umuntu yambwiye ari umuntu nganze muri tubana mu kibano yarinze ko ari umuntu muto atize nayo narinze yuko mu vyana nizeye narinze yuko umuntu wenyine ashobora gusengera umuntu agakizwa ari patiri wenyene sinzi ko hari undi muntu numwe yosengera umuntu bigakunda wamenye ngo jewe nizigiye umuntu kurusha uko nizigiye Kristo rero niko byangendekeye ico gicapo je narose umunsi nizera mugabo ico niruka gusa cambayeko nuko reka nyike ico gicapo c'umunyabyaha numvise nanje nenzwa yuko meze nk'uyo muntu w'umunyabyaha kandi gihana nyeretse ko najewe kinda narize rero nimvira ati nzokizwa niki ninde nzaro rubanza yego weho uribuka ukuntu byagenze igihe uza kuri Yesu byagenze gute wowe dushingira intahe gato murakoze cyane ni ikibazo ciza ndibaza mu barundi benshi umuntu akurira mu muryango w'abakristo nanje nakuriye mu muryango w'abakristo yego kandi hari ni nabijyanye n'umuntu akora kugira yumve ko akwije ibisabwa kwitwa umukristo nari narabikoze ariko sinzokwibagira umunsi umwe natumiwe mu cyo bita serire do priere canke groupe de maison niho navuga nabaye en contact canke numvise ijambo ry'Imana reka ndabivuga uko rero ikintu ca mbere navuga cantangaje abantu bari bantumiye wari umugwi w'abajene ico gihe nari nkiri umujene ibyo bavuga n'ingene nababona bomenga baratandukanye nuko nanje ndi rero nkavuga ati none nanje nomera nkabo gute nosa nawo gute ejo numva cyari ikibazo gikomeye cyane urumva ndibuka ko ico gihe naratashe mugabo ntahana ibibazo nimbira ati nanje nosa nk'abajya bana nabonye basa neza bajya abajene basa neza kujya ndibuka ariko natumiwe rumva hari groupe de maison donc canke cellule de prière yego kishengero niho rero bantumira nja kuri iryo shengero iyo cellule de prière yari isanzwe yegukira nashitseyo novuga ko aho rumva byakomeje kuryoha ariko novuga ko ntaronse novuga mu ntango kubwirwa ivyo nkwiye gukora nko gutona Petero yabibwiye Koroneliyo nanje sinasoma amahirwe ubwa mbere ngishika mu ishengero byo kubwirwa muga numva ndyohewe numva nezerewe kuba muri uwo mugwi ariko navuga sinaje nitabiriye umuhamagaro ubutumwa bwiza nashikirijwe yego murakoze cyane turi aho nyene asa n'uhereje iki kibazo duhejeje kubona ubutumwa bwiza Koroneliyo yavuze kwa Petero yavuze kwa Koroneliyo hama murahejeje kunadushingira intahe ukuntu byagenze kandi twumvise ari mwenyene mwako muravyivugira mbega ugereranije izo nkuru zibiri mwabwiwe hari ibyo wumva bibuzemwo mu byo wabwiwe byo bari ibihe
imbere y'uko tuza kubaza mu nyuma mbega dutegerezwa kuvuga ubunyene cyangwa hari ingaruka. Ego igihe nabwiye ubutumwa bwiza muri iyo nkuru nabwiye ingene byanshikiye, Yego. ubwa mbere nta na kimwe ubuzi, ibyo urose byose uti nyine ndose. Rero sinavuga mu by'ukuri igihe nasobanuriwe kimwe ku kindi ngo numva amakuru yose bwize ubutumwa bwiza. Nk'akarorero mu butumwa bwiza je numvise hari habuze mu vyerekeye ku rukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana sinashoboye gutahura numve urukundo Imana yatanze umwana wayo ngo afike bw'ibyaha byayo, nari nkeneye kucumva, niho mu nyuma nagiye nagitahura buke buke, mugabo nk'umunsi ndavyumva mu by'ukuri numvise ko umunyabyaha gusa muri jewe, narize nivuga ati nari nk'ubu no byongendera gute nokora iki, umva ngo hariho Yesu yonkiza, narabuze ico cerekeye gutahura urukundo rw'Imana muri iyo ntambwe ishinze inzu ndacumve ndagitahure neza. Hanyuma nibaza ko abwo ivyo natahuye byonyonera kuvuga kurusha ivyo ntatahuye, niho numviriza bino Petero yashikirije gose, kuko ivyo numvise nivyo numvise biki yashimikiye ko gose, kuko ibintu yashimikiye ko yanyeretse, natahuye uwo munsi natahuye ko umunyabyaha by'ukuri, ico caratomoye kuri je. Cya kabiri natomokewe neza kuvyerekeye iherezo ry'umunyabyaha, baribona neza. Ivyo byashize no kuvuga ati none nkuriki ico ntarose no kanya nyene no gutahura urwo rukundo rw'Imana ni cimwe amampagarira gukora neza ngo nacumwe no gikora. Naho mfite nashambwira nti abimbwiye naciye numva ncangana cyambwira ati nakayo gusengera, ndavuga ati yo nsengera kugira bice bigenda gute. Mvuze kuri uwo munsi nta ngingo nafashe, oya naciye ngenda nase gufata ingingo mu dukurikira, nongeye guhura umuvyeyi nyene wanje papa niwe yacanjana mu ishengero ryabo, hanyuma avuye ijambo ry'Imana ndagenda mu bana ishengero ry'abana, niho naronka umwigisha w'abana aramfasha gutahura ico nokora neza muvyerekeye kwizera. Pastor Viateur, twokwibaza ko hoba hari igituma intumwa canke Petero yashizemwo bino bice byose muri ubutumwa yavuze, canke umwe wese arashobora kubigira uko avyumva. Kumbura imbere yuko nishura ico kibazo ndagomba nse n'umutera mbega igihe wizera washikirijwe inkuru nk'uko tubona Petero yashikirije kwa Koroneli. Ngarutse gatoya maze kwinjira mu ishengero, nivyo nararonse amahirwe yo kwiga iryo shengero ryari rifise ishuri ry'ijambo ry'Imana, nararonse amahirwe yo kujya kwiga iryo shuri. Ariko ikintu ngomba kuvuga hano nuko iryo shuri ryari rirerire, ryari rifise novuga n'ibice bitandukanye twakwita amahopere. Rero novuga ko ndiko ndagerageza kungeranya n'icyo Petero yavuze, nakiriye ibintu byinshi carimwe ntaratahura icari c'ubutumwa bwiza n'ingingo nkwiye gufata ku giti canje. Rero ivyo novuga ko muri jewe icari kumbera ciza canke ico numva nohanura abakozi b'Imana bagenzanje, ni byiza ko umukristo mushasha abanza gushikiriza ijambo ubutumwa bwiza, agafata ingingo yiwe bwite ciwe imbere ko yigishwa nashaka n'ibindi byinshi byo gukurira mu jambo ry'Imana no gukomera. Rero novuga ko nivyo narafashijwe, ariko uku byabidondaguye uko bikurikirana siko byari biri. Ndibuka ko ikintu ca mbere cyari gikomeye cyane ni gute no kwihana, ni gute noheba ibyaha, ni gute nohinduka. Rero hara ingubu cyane zarashimikira kuri repentance cyane, kandi ndagishima. Ariko mbona ko repentance ukwihana kukuri n'igihe kuba gukurikiye ugutahura ico Kristo yakoze, ubuntu bwa Kristo bica vyoroha. Ego hamwe rero warumbaje ngaze kubazo waruvuze ati mbega hari ico umuntu atabishikirije uko nyene yabishikirije, canke hari ico twe tubishikirije uko tuvyumva. Reka ndabivuga uko mu bisanzwe ubutumwa bwiza nuko twashikirijwe n'intumwa nazo zabuhawe na Kristo. Rero novuga ko
icambere ibintu byose nuko ubwo butumwa bwiza butereza gushikirizwa bwuzuye. Yego. Mvuze bwuzuye nuvuga ko bukerekana novuga unarekana bwo muri ubu buryo bwuzuye nuvuga ko naho ntukwinjirane ngo ido nido mugabo kwizera ubutumwa bwose icambere bugaragaza uko umwizigirwa ku butumwa bwiza wahawe nawe ukwiye gushikiriza no guha abandi. Rero abatiko turaraba ico Petero yavuze gatoyi turabona ko yarerekanye Kristo nk'uwasezeranye. Arerekana Kristo nk'uko ivyanditswe byari byaravuze aravuka. Aravuga arekana ko ari umuntu w'ishitsi ca Dawidi. Aramwerekana Kristo agirira neza abantu. Aramwerekana Kristo abamba kugira ngo aducungure. Aramwerekana ko yahambe ariko Imana mu bubasha bwayo bukomeye yamuzuye. Akerekana ko Kristo yicaye ku ntebe novuga yicaye iburyo bwa Data nk'umucamanza w'abazima n'abapfuye. Ariko ikindi kintu gikomeye cyane rero niho rero hacagaragara uruhara rw'umuntu. Iyo amaze kwakira iyo nkuru arahitamo kuyizera cyangwa kutayizera. Rero iyo umuntu ayizeye tubona ko ahabwa guharirwa ibyaha akaronka ingabire y'ubugingo budashira akaronka na mpemu yera nk'uko kino gisomwa cyabitweretse. Ariko kandi turabona ko iyo umuntu nawe afise ashobora guhitamo kutizera iyo nkuru nziza nabyo bibaho mugakabona ko ingaruka zihari. Rero iyo umuntu adashikirije ubutumwa bwiza muri ivyo bice byose umuntu abwizeye yizera ibidakwiye. Nawe ageze kubitanga ntazomenya ibyo azotanga uko bimeze. Hama iki naco gikomeye cyane novuga ubushizi bw'amanga mu byo wizeye. Iyo ubwira amahirwe uri kurasoma Bibiliya cyangwa kumva undi muntu kumva umenga hari akandi kantu wateza kuba warizeye mu gutizeye bica bizana gukekeranya muri wewe. Reka mvuge nibaza ko uri kurana uraraba hirya no hino bashaka kuzaba nk'umukristo ava mu ishengeriri akaja mu rindi ukimvira mbega ahindura ishengero kubera ubutumwa bwiza bwahindutse yakumbure avuga ati noje hariya noronka ubutumwa bwuzuye. Rero uvuga ko iyo rero iyindi nyungu yo kushikirizwa ubutumwa bwuzuye ugira umutekano ugira ubushizi bw'amanga bw'ibyo wizeye. Hama kandi reka mvuge biranazana ico gicapo ca novuga ubumwe hagati y'abizera kuko iyo mubonye ko mwizeye bimwe biroroha ko haba ubwo bumwe. Murakoze cyane. Pastor Oswald, ibi bintu nk'uko ahije kubidukirira ko Viatere aratubwira ko Yesu yari yarasezeranywe aha aravuga ko ari umunaga wo kugishitse ca Dawidi. Hari ico bihava bitubwira ku giti cacu ibi bintu byose kuko umuntu arakeneye kumva igituma yoshiramwe ivyo byose kugira tunashike na hahande ho kumva ico umuntu yobabuze. Yego mu gihe bitabaye uko canke umuntu aronke n'umwidegembyo yo kubikora uko avyumva nimba bitoba bifise insiguro kimwe gifise insiguro nimvo coba caragiyemo wo hashimikira kuri ico kintu mbere ko dusozera. Yego cyane. Ubwa mbere bituru turavuga byose mutwiza gutahura ubutumwa bwiza nibitubwira Kristo niho gwaciye. Yego. Ntavuga ariko yeze ubutumwa bwiza atatahuye Kristo unatahure n'igikorwa ciwe. Niyumve nta muntu afise uburenganzira kuko yokura cyangwa agabanye. Nubwo twashikirijwe n'intumwa hamana tutushikirize abandi. Igihe rero utanga igice gihe umuntu yo kwakira igice nawe ukatanga igice ugasanga umuntu ntahinduka ribaye. Ikiduhindura ni ubutumwa bwiza bwuzuye twakira. Ikidugira abana b'Imana si bigumbagumba si amajambo y'abantu si ubwenge bw'abantu nubwo ubutumwa bwiza buduha guhinduka. Rero iguma tumvize ubutumwa bwiza bwuzuye buvuga Kristo niho gwaciwe ntitwabone hinduka. Usanga turi abakristo bo kwizina gusa niyumvira ko nimuri dushikige umuntu atumva ubutumwa bwiza bwuzuye ngo bwakire ngo yumve ubwo atagira umuntu kugira ngo atomoherwe neza acaho umukristo ngaho gusa injira mu ishengero kanaka mugabo atari umukristo by'ukuri ari umukristo wo kwizina cyane ntiyamenye ivyamwa kubera iki agoma ari umwana. Rero numva ko nta yindi nzira nimwe tworoga
canke ngo umuntu abikora uko yishakiye. Inzira ni imwe, ni ubutumwa bwiza umuntu yizera. Kandi mu Banyefeso 2:8 batwereka yuko nuko kwizera umuntu agira nakwiya n'ingabire y'Imana, n'ingabire y'Imana. Ego turabashimiye ku muco canke ku nyishu mutanze ku bibazo bitandukanye. Twizera ko abadukurikiranye baronse gutomokerwa. Turumvise mu by'ukuri ko ubutumwa bwiza ariyo ntambuko ya mbere umuntu wese akwiye gutera agana mu kwizera canke mu kuba umwana w'Imana. Aha turazi ko bishika hakaba basengewe, hakaba abakorewe igitangaza kinaka canke abasabwe n'abavyeyi guhindura aho bahora basengera, tukaca twiyumva umenga twarizeye turakijijwe. Ariko birumvikana turavye kino gisomwa kiri mu byakozwe n'intumwa igice c'10 yuko ubutumwa bwiza kwizera ubutumwa bwiza ariyo ntambuko. Turashimiye abatumire bacu badufashije. Mpere gushimira uri buryo bwanje Pasteur Oswald, mwakoze ku ntererano zanyu. Ego cyane, nanjye ndabashimiye gose ko mwantumiye. Sozera mvuga nta kindi kiduhindura kuba abana b'Imana atari kwizera ubutumwa bwiza. Twizeye kandi ko niyo twasubira kubatumira muzotwitabira. Ego cyane. Pasteur Viateur, mwakoze namwe kwitaba ubutumire no ku ntererano mwagize. Mwakoze nawe. Twizeye kandi ko nitwasubira kubatumira muzotwitaba. Yego, ndayibemereye. Mwakoze namwe abadukurikiranye mwese. Ikiganiro twatanguye tubabwira ko ari ingingo z'urufatiro, kandi turazi ko ibibazo byose abantu bashobora kugira ku kintu cyo gutumwa bwiza bishoboka ko tutabihereje ngaha, ari naho tubabwira ko abo kwifuza kumenya ibirenze ibi twobaha nimero abafise ikibazo, nimero 71 551 986 canke 61 551 986. Murakoze, Imana ibahezagire. Ikiganiro ingingo z'urufatiro mu kwizera ni ikiganiro gitegurwa na Antioch Foundation mu mugambi wayo wo gukomeza amashengero biciye mu gukomeza abizera no guteza imbere uburongozi bwiza Ecole d'Antioche. Ico kiganiro kigizwe n'urukurikirane rw'ibiyago vyisunze Bibiliya ku bibazo bitandukanye abantu bakunda kwibaza bijanye no kwizera hamwe n'ubuzima rukristo.